d'abord hari ikintu kijanye na changement de mentalité abantu ni benshi ntibakibona mugabo c'est un impact énorme changement de mentalité ko abajene b'abarundi batahura yuko désormais quelle que soit la volonté ya leta y'u Burundi vyogorana kwiha akazi abajene bose bagaca batahura rero yuko bategerezwa kwironderera bo nyene akazi. La fois passée twagiye kuri Université y'u Burundi fise séance kuva 16h gushika 18h mugabo 21h zarageze tucicaye abapoire murabaza ukuntu bameze bariko barumvira bavuga bati ifoke bigena neza. Murazi gituma no kubera ko hajya kuri Université y'u Burundi turahafise projet turahafise abajene twankadra paije irafinansa abajene bo kuri Université y'u Burundi ijana n'umunani. Université y'u Burundi ukuntu vyagenze bari muri dossier muri projet ya ntuze ya nettoyage professionnel. Ukuntu vyagenze twe twaravuze tuti ifo yuko kuri Université y'u Burundi bajya abajene bajya bapoire bumva yuko ibi bintu vya entrepreneuria nabo nyene biberekeye. Uko abantu bari kwaravuga entrepreneuria abajene kuri Université y'u Burundi bumva umengo bo ndibira baraba kubera ari université mère bumva umengo niyo baheza bazosha baje gukora mu grosse boîte alors que c'est très difficile. Twaho tuti le seul mécanisme dushobora gukoresha kuri Université y'u Burundi ko bajya ba jeune bari très fiers d'eux nous gukoresha la technique de l'humiliation. La technique ya humiliation igenda gute tuza kubigisha umwuga wa nyuma ubaho entre guillemets donc le métier le plus bas kuko le métier yo gukora mu matwarete muri kaminuza y'u Burundi niwo mwuga uba uri musi yindi usumbwa n'umwuga w'ubuplanto ku mu planto urumva arinjira mu biro kwa directeur général kagira gute tu propose donc iyo projet kugira ngo aba jeune kandi kugira bigende neza batuti il faut que duhera ku ba jeune batwara abandi donc bajya aba jeune batwara ajya ma association ajya kuri Université y'u Burundi nibo tuza gufata dufata batandatu par province dusama province 18 batandatu par province ya Sanudoni 108 sivyo aba 108 rero tuza kubigisha no métier de nettoyage professionnel. Barabanza baravyanka babwira tuti soit muravyemera canke muvyanka muga uko bigenda kose ni mumenye yuko ayo muriko muriga mugabo ejo birashobora gushika ntimuronka akazi muri structure nkuko mwavyifuza kandi nta wabwiye yuko mutazokaronka mukaronse c'est bien muga mutakaronse none ubu ko muriko ubu urabona muri kuri Université y'u Burundi nta kintu kiriko apart kwiga nta yindi business mufise ubu abenshi muri mwegwe mwiga mutaha kera ntibiga bataha bararayo bakabagaburira à la fin du mois bakabaha na bourse ubu ntibigikunda none abavyeyi banyu bazobajira gute mu nyuma baremera turabagirisha formation hafu kwezi hanyuma le champ de pratique yari ajya matwarete yo kuri Université y'u Burundi nyene abajene abandi biganye basanzwe abandi bapoire babona hajya bakavuga ati nyamba mwasatse baheje kugira formation baca baronka ama certificat entre temps ntuzenye muri BRB baca bagira recrutement ya agence iza guforma ku entretenir amabiro yabo aba bajene ubu rero bakaba bafise un contrat na BRB n'est-ce pas ya 10 millions au mois bayimba 10 millions par mois kugira ba-entretenir ama bureau ya BRB. Binavuze kubera iki kugira nabereke yuko twewe turakora ibishoboka byose kugira ngo naba bajene basanzwe biyumvira ko bari hejuru y'abandi mumve yuko c'est important ubafise 10 millions ejo birashobora gushika bakaronka yani ma contrat barozandi ma contrat bakaronka ma contrat peut-être ari capable kubereka yuko bashobora kuronka 500 millions par an none bafise 500 millions par an bafise contrat za 500 millions par an ntibashobora kugenda muri banke bagasaba ingurane ya 600 millions hanyuma bakugurura un hôpital canke une microfinance maze bagaca bagenda gukora bimwe bigira sivyo hanyuma ya entreprise bashiraho ya cleaning bakayisigira bene wabo canke bagahakazi abandi bajene aho yari kuri impact ya changement de mentalité aho no kuri Université y'u Burundi basigaye bemera bakagenda
kunuze ku rwego rwo hasi kubera ko bazi ko finalement l'argent n'a pas d'odeur. Paeje imaze umwaka iri kurakora, imaze moins de 2 ans iri kurakora kuko ari umwaka twamaze turi muri conception. Mugabo ugacuraba uno munsi au niveau national nta organisation nimwe ishobora organiza ikintu kijanye na employabilité des jeunes itagize référence kuri Paeje. Ces organisations ntiziri folle kugira ngo zisite une structure qui ne sert à rien. Niba basita Paeje nuko hariho quelque part un impact babona kandi ivyo iri kurakora kuri terre. Naba jeune bake batazi uno munsi ico bita Paeje. C'est aussi un impact kuko Paeje si zina gusa ni philosophie aussi. Donc umenye Paeje ucumenya n'ivyo ikora. Umenye ivyo ukora urabona urahindura mu byo warusanzwe ukora.